Wikuyemo ubujuju urashika n'ibitoshije cyangwa ukaca usanga bigufashije byinshi mu mpanuro uzurahanura abandi canke nawe wenyene wihereyeko je nta byinshi ndabivuga. Uno mu mama tweza mu ufise abana bangahe? Harageze igihe rero bariyumvira yuko iyo bafise akaragi baragenda barakarabisha ubwa mbere akiri mutoyi barakabura kwa muganga, barakarabisha barakabura, mu nyuma amaze gukura baca bamujyana ku bitaro vya kure. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivaye naho muherereye cyangwa n'amasaha niko mukurikirana ko ino video ni novuga ati tujuru KP1 novuga ngo imbuto itewe n'imera urukundo mu bantu. Aha novuga twaje ni muri province Gitega, commune ni Gitega, novuga ngo zone ni Mungwa ariko agatumba reka bakavuga. Agatumba ni kibiri. Vuga gatumba ninde? Novuga rero twaje ngaha murabona ko turi kumwe n'umuntu w'umumama, ndizera ko ari umumama nubwo atarabidondora. Turabona ko turi kumwe n'uwundi muntu ngaha umwana w'umuhungu, umuhungu bamwita umusore, turi kumwe n'umusore. Uri umusore? Vuga. Uri umusore? Vuga. Nevuga. Arase kuvuga ariko araza kuvuga. So novuga rero twaje ngaha twaje kugira tuganire, muraza kumva byinshi muri kino kiganiro tugiye kuganira n'aba bantu. So tudatebeje reka babidondore hanyuma dutangure kuganira icatuzanye. Murakoze. Muba mwitwa bande? Je nitwa Odeta Niyonzima. Abandi wo ngaha nyene ku mutumba wa Kibiri agacimbira imuga umubano wa Kinyovu. Abandi wo ngaha nyene kwa runo rugo. Okay, uri umumama ufise abana bangahe? Ego ndi umumama ufise abana batatu b'abahungu, ufise umugabo umwe. Twumvise umwana akuze cyane ariko afise ikibazo. Turavuga ati reka tuze kuganira kuko basha umuntu arashobora gupfa, umuntu akagenda kagirire, umuntu agakura afise imyaka nk'iyo umwana mubona afise imyaka 3, 4, 5 ugaca usanga aragize imyaka 15, 20, 30 akazorinda apfa ku myaka nka 90 cyangwa 80 ntumbaze n'ijana akayirenza. Mugabo ugasanga apfiriye mu bintu bitari kumwica akimeze uko, ugasanga karakagorane gatoyi. Uyu mwana afite ikibazo, raba hariya baraba. Uyu mwana afite ikibazo, ico kibazo nico kituzanye. Twaramwumvise tubatireka tuhashika aho hantu kugira ngo tubaze neza ico kibazo, abantu bashoboye kugikemura bagikemure. Imana irashobora kukureka ukamera nk'uko, irindiriye ko ipime umuntu. Mbega urya muntu ko namusizeho nkamufasha akaba amerewe neza, ntaco yoshobora gufasha urya muntu yaje ameze kujya kuntu. Ikibazo tugomba twumve kirashobora gukemuka mu gihe ugize ico ukoze. Mugani utagira ico ukoze, uyu mwana azoshobora gupfana ico kibazo. Kandi wewe nyamba warumvise kino kiganiro ntugire ico ukoze, mwijuru hari igitsibo uzobura ariko ugikore kugira ico gitsibo ntuzukibure. So reka rero tuganire n'uyu mama avuga izina ry'uyu mwana hanyuma avuge n'ikibazo afise. Murakoze. Uwo mwana nzi ko yitwa Teddy, irindi ntaryo nzi. Hama ikibazo afise uwo mwana kuva avuka ntigeze avuga, mugabo arumva. Harageze igihe rero bariyumvira yuko iyo bafise akaragi baragenda barakarabisha ubwa mbere akiri mutoyi barakabura kwa muganga, barakarabisha barakabura, mu nyuma amaze gukura baca bamujyana ku bitaro vya kure iyi Gitega. Bitaro byitwa gute? Kuri hopitale. Baca bavuga ati umwana reka kariyo mugasiko kamubujije kuvuga kandi sinyamuragi kubera arumva. Baca baragaca bagaciye gushika n'isaha ntaravuga, bagaciye ngira haraciye ngira ngo nk'imyaka 2 nubu ntaravuga, kimwe gusa arumva. Uyu mwana afise imyaka ingahe? Afise imyaka 8. Uyu afise imyaka 8? Iwe pete ufise imyaka 8? Cyangwa bazaba 8. Rero
afise imyaka 8. Wa mwana yinumiye isi prank ibi nivyo ntavuga mugabo arumva. Ingenda mubaze kwa nyumva mu birabe. Beto uranyumva? Uranyumva? Vuga. Ndabira. Uranyumva? Vuga kunyumva, vuga. Vuga. Yinumiye. Mwako bwo kwizera kwacu n'umwana araza kuvuga. Aza kuvuga ijambo rimwe gusa cyo tubasezera. Tubyizeye. So none uno mwana kubisanzwe kwa muganga babwiye ko afise ikibazo kihe yo afise ingorane yihe kugira ivyo bintu ntashobore kuvuga mugayumva. Navyo nyene ntibabitahuye abaganga bagumye bavuga ati twege ntitubona ko ari nyamuragi kuko yumva. Twege ntituzi ikibazo afise. Gusa tubizeze yuko ngira azohava akavuga yuko tumuciye ako karagi muga tubona yuko atariko kamubujije kuvuga. Kibazo nabone ntibagitoye. Bagumye bakekereza nkuko nyene. None bace babaha inyishi yihe yoshobora gutuma uno mwana ashobora kuvuga. Bavuze ati nimugende mu mutunge gushika amaze nk'imyaka ico gihe bavuze ati mu myaka 6 arashobora kuvuga byase naho gushika mu myaka 12 hari gihe yovuga. Iyo niyo nyinshi batanze. None bavuze ko ashobora kuvuga neza mu myaka 12. Bavuze ati ni murindire mu myaka 6 bikanka muce murindira mu myaka 12. Mbega ariga? Oya ntiyiga. Kubera iki mutamujanye mu ishure kugira ngo basi mupfume mubona yuko mu ishure yumve n'ahatavuga muga yumve hanyuma murabe ubumenyi bwiwe. Rega murazi ibintu byose kari serugo ntiyari hafi se wiwe. Urazi yuko abagore tubise ubucucu abantu babamba. Je nibaza ko ariyo mpamvu yabitumye kubera se batari hafi. Mama hariya barakwereka babwiye ko bafise ubujuju haba bagukubita ntufite na. Oya ego si twese muga hanini benshi turishira mu bujuju tukayobegwa icari gikwiye gutegekanwa twebwe ijambo karyari tworivuze canke tugapfana intuzewe bitari byase ko tworivuga. Mumvise ko aciye yikosora aciye abavugira mwavyumvise rero abamama bameze uko mwisubireko urumva yuko ibintu bishobora kugenda uko bitari kugenda kubera mwagoswe kubera mutabikoze uko byategerezwa. Cuvuga akajambo kamwe kuba mama batashaka basi kuba mama bameze nkuko badashaka guserura ikintu gasanga ibintu byononekaye kubera basi bakoresheje kwiyumvira guke. Gira akajambo naje nihereyeko turakwiye kuza turatahura ikintu n'ikindi kugira ngo twikure mu bujuju niho ni gutera intambwe twotera intambwe kubera wikuye mu bujuju urashika n'itoshije cyangwa ukacu usanga bigufashije byinshi mu mpanuro uzurahanura abandi canke na wewe nyene wihereyeko je na byinshi no bivuga. Uno mu mama tweza mbo ufise abana bangahe? Yafise abana 3. Uwa mbere afise imyaka ingahe? 15 ari kwiza ubunyene mu kwa 5. N'umuhungu cyane n'umukobwa? N'umuhungu. Waka. Okay, aciye yinumira. Niga mwahejeje kumbaza. So rero turangiza kino kiganiro cacu mubona bavuze yuko kwa muganga atakintu bababwiye cyo tumuno mwana avuga babahaye imyaka yo kurindira. Hariho abantu benshi iyo babaganga bafise ubumenyi bwinshi ubumenyi burenze bashobora kuba bobona ikibazo no mwana afise. Muce mucandika muri commentaire kugira ngo umuntu amenye ikibazo no mwana afise. Urumva arumva muga ntavuga. Bavuze yavukanya akaragi baragaciye muga ntavuga. Kubw'ibyo abantu babaganga mufise ubumenyi mushobora gusha mutanga muri commentaire. Ndabasabe mwigore ndazi ko muri abantu b'abanyacubahiro mufise amadoktora ama maîtrise n'ibindi vyinshi kwandika muri commentaire byo bagora muko gukorera Imana muvyandike muri commentaire canke mutavyanditse muri commentaire naho mupfume mudusanga inbox twarasize ku nimero muvuga ikibazo afise hanyuma mumaze kugitubwira tuzogaruka ngaha hanyuma tubwira abantu bashobora kugira ico bakoze kugira uno mwana avuge. Murabona ko azoba umusore mwiza gusa afise inda nini none ndako ari nini
aca kwaca yifuka oya reka tuyerekane hari bayibone pre ingo ingotedi aragiye turahumiwe n'izina ry'Imana reka dusabe mama we wamugarukane murabona ko afise amasoni menshi no mwana mama we agiye kumuzana vraiment urumva nabonye afise inda mvuga ati abyavye byose inonda sinogenda ntabivuzeko garuka nta na kimwe kibondo guma turabavyeyi tekana mbega kuba afise ndufate kuba afise nkinda imeze uko byo nta kibazo bifise jewe ibyo ntavyo nomenya muramujana kwa muganga umusuzumishe murabe ikibazo yoba afise ivyo kuburyo ntari mama wiwe ibyo ntavyo yansiguriye je muganibaza kubera asanzwe ari munini girana kuvyibuha urisiri ko bari kuvyibuha kweli abantu muri ko muraturaba mwamubonye no mwana ko bari kuvyibuha kweli mumva bari ndiko ndabatuma urutoki mugabo ndiko ndabaza mubona kweli ko bari kuvyibuha kweli ariko ararya ngo ntahaga umva nahone n'ikibazo n'ingorane so mwavyumvise ikibazo afise nibaza yuko tuzosubira kugaruka mugabo twavuze abantu bafise ubumenyi mw'ibi bintu babaganga batubwiza ukuri bandike muri commentaire cyangwa dusange inbox canke umuntu yavuga ati ndashaka uwo mwana kuzomutwara kwa muganga babaze neza ikibazo afise kandi murabona arakuze kandi murabona ko afise mind afise ubwenge umuntu mvuze kino kintu agaca ava hasi akagenda murabona ko afise impamvu yavuye hasi akagenda biramushavuza kandi kindi naco biramutera n'isoni mwabibonye na mwebwe rero mukore kuko uno mwana ashobora kuzopamwo musitanteri buramatari guverineri yo buramatari mumbabarire akavamwo ministre akavamwo perezida akurongoye wewe cyangwa akavamwo ikindi kintu we kizogirira akamaro wewe n'abana bawe rero kubw'ivyo uno mwana ukaba wumva impuwe ziwe ugira ico ukoze azoje kwa muganga bamupimishe bumve ikibazo afise hanyuma ashobore kuja kwa muganga hanyuma ufise ico ukora ugikore mu buryo bwari bwo bwose uno mwana be muzima numugisha ku Burundi numugisha kuri Afrika ni numugisha kwisi yose ntatebeje reka dusezere ariko ndashaka uno mwana aze kurangiza avuga mu kwizera ariko biza guherera hiyo nyene ibizobandanya muze mu bimbaze inbox so twagiye rero akajambo ka nyuma mwovuga musezera abantu mwongera mugira ico muvuze ko twashitse ngaho kugira tubonane n'uno mwana turabashimiye ko mwaje kudugendera kugira ngo duhane ibiganiro kugira ngo murabice mu dufasha kwiza ingorane dufise no kubandi nyene kuri uwo mwana no kwabo bandi eka tubandanya tubakomera amashyi tubatakambira kugira ngo mubandanye mudufasha byinshi tweho ntaco twishoboje nta nico twoshikako cyamburanje nayo mwavyumvise nibaza yuko kumbure ari uko bimeze iyi si prank kweli ibi ni bya vrai ibi ni by'ukuri nico gituma twashitse ngaha uzoshaka kubihinyuza yibaza ngo ni prank azodusange inbox tumuzane ngaha ahantu twaje azoca bibona rero tudatebeje tugomba tubasezere mu kubasezera je mbaye ndavuga ati bye bye reka no wababwiye bye hanyuma akajambo ka nyuma nako uwo mwana agomba basezere nagomba ndababwire kino kintu tugomba tuvugane n'uyu mwana hanyuma duhezanye turiko turanezerwa turyohewe kubwo twaje kugira ngo uno mwana akire bagrabe hariya bari abantu urabona hari urabona ko hari abantu bariko barakuraba urababona rero barabe bariya hanyuma tubasezera gutya gira ukuboko ku ndagusaba ubigire ramvura ukuboko ugire gutya gira gutya ehera gira gutya neza gira kurero gutya gira twagiye gira ende duharure rimwe kabiri gatatu cyo tugira turagirana twese ehera hariya gira ukuboko ku nabigusabye bigire reka kumva amasoni girira bari abantu hariya ehera gira gutya gira twagiye ende gira gumiza hamwe kwanza gumiza hamwe gumiza ukuboko hamwe umviriza je ntibangarariza umvise
mu izina rya Yesu je ntibangarariza. Banzu ndabe kwanza ndaba mu maso jewe. Ndaba jewe mu izina rya Yesu ntibangarariza. Ngoma ndagusengere kwanza. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Uravuga byanka bikunda, ndashaka ugenda uvuze. Twatanguye tuvuga Teddy, ndashaka uvuge Teddy, ndashaka uvuge Teddy, ndashaka uvuge Teddy. Uzana niba Teddy mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru irukana igitangaza kuri yo. None ukomboro mu izina rya Yesu. Navanda kinangaye azabi melingayo halo binangaye dambazalina yo. Navanda kinangaye azabi melingayo halo binangaye dambazalina yo. Pasola lole hallelujah.